Nitugire Kristo, nagomba twe turazirikana ibisomwa byo ku munsi w'Imana w'idominika ya 17 umwaka C, hanyuma tubisanga mu kisomwa ca mbere tugisanga mu gitabu c'amamuko ikigabane ca 18 akarongo ka 20 gushika 32. Igisomwa ca kabiri ni baruwa umutumwa Paulo yandikiye abakorosi ikigabane ca kabiri akarongo ka 12 gushika 14. Injili ni ya Luka ikigabane ca 11 akarongo ka mbere gushika 13. Bavukanyi, Yezu yaratwigishije igisabisho ca dawe wa twese. Yaragombye ko dawe wa twese ari mwijuru tuguma tumubona, tubone Imana ko ari dawe, tubone Imana ko ari umuvyeyi, kandi umuvyeyi adukunda, kandi natwe twiyumve ko turi abana biwe, kandi natwe twiyumve ko tuvukana. Cyo gituma tuvuga dawe wa twese. Nta uvuga ngo dawe wanje, tuvuga dawe wa twese, kuko turavukana kandi dukundane nyene nk'abavukana, ko dufise umuvyeyi umwe ariyo Mana yacu. Hanyuma tugomba rero kumusaba, ntitwotanguriza ntitwoshira imbere kumusaba, twobanza mbere ahubwo kumuninahaza, twobanza mbere kumushimira ku vyiza yamadukorera. Ntidushoke tuvuga ngo mpa oya, tubanze ubwa mbere kumuninahaza, kubona ubwiza bwiwe, tubone ko ari hafi yacu, naho ari hafi yacu kandi araturengeye. Ni dawe ari mwijuru, ni kibirengeye, araturengeye, naho yama aturi hafi. None urumva ivyo novuga nti ni ibintu bininahaza nyene. Hanyuma nico gituma tuvuga ngo n'izina ryawe nirininahazwe, n'izina ryayo rirakomeye rirahambaye. Yego, hanyuma tumaze kubona yuko twoyininahaza, tukayishimira, tukayikengurukira, niho rero twoca tubona yuko twoca tubonera akaryo ko kumusaba ivyo dukeneye. Hanyuma mugabo navuze nti tube twabanje kubona yuko ivy'Imana ishaka vyoba ari vyo biranguka, atari vyo twege tushaka. Cyo gituma nsubiye inyuma gatoyi, tubwira Imana tuti ubwami bwawe nibuze, ivyo ushaka nibigigwe. Igihe rero turiko turasaba Imana, dushira imbere ishaka ry'Imana, atari ishaka ryacu twebwe abana b'abantu. Rero tumaze, ariko ntikibuza yuko tuba tufise uburenganzira bwo kubwira Imana ivyo dufise ku mutima tugomba kumusaba. Mugabo bikamera nk'uko koba ari ivyo twebwe twosaba, ariko atari kuvuga ngo turiko turategeka Imana ngo ibiduhe vyanse bikunze. Ubwa mbere rero mu vyo dusaba, turasaba Imana ivyo kurya bidukwiye tukenera ku munsi, tugasaba ibintu vyofasha umubiri wacu, vyofasha ubuzima bwacu kugira dushobore kubaho, mbere n'Imana ikaduha n'inguvu n'ubwenge bwo kubirondera. Rero ntiduhave tugwa mu mitego y'abantu babigisha basigaye bazananye n'amadini umenga n'ay'ivyaduka, basigara bigisha abantu kurondera gusaba ibintu vyo gukira ku mubiri udakize ku mutima. Bakaguma babwira abantu ibintu vyotuma novuga nti baronka amaronko, ngo amazu ngo meza, ngo amamodoka ngo meza, ibintu nyene vyo ngaha kw'isi, ngo amatongo meza, mugabo atakantu ko kubafasha ngo bakure ku mutima bariko barabigisha. Mbere bakamera nk'ababahisha ikintu citwa umusaraba. Nta mukristo ashobora kuba kuri iyi si yiyibagije umusaraba.
none rero ntitugwe muri uwo mutego w'abo bigisha b'ibinyoma basigaye bakwiragiye aha na hariya. Hanyuma rero twibuke ko naho tukeneye ibintu bidufasha ku mubiri, ko tukeneye n'ibindi bintu bidufasha ku mutima. Turakeneye ubufasha bw'Imana bwodufasha kuba beza, kuba beranda, tukaheza ubuzima bwo ngaha ku isi tugaheza tukashobora kububamwo neza, kubera kuko hari ingabirano z'umutima zibidufashamwo, tukabana mbere neza n'ubuzima bukabamwo n'urukundo, kubera kuko harimwo ubufasha bw'Imana. None rero hanyuma noneho na Yezu yari yarabitubwiye ati burya rero umuntu ntatungwa n'indya gusa, ati kuko aratungwa kandi n'ijambo ryose riva mu kanwa k'Imana. Aho ni muri Matayo ikigabane ca 4 akarongo ka 4. Mu bintu dukeneye rero ntitwibagire ko dukeneye kandi n'ikigongwe c'Imana mu magara make yacu. Hari abantu bibagira gusaba ikigongwe, bakibagira gusaba Imana ikigongwe. Nico gituma Yezu yagishizemwo mu byo tusaba. Mu gisabisho ca Dawe wa twese yaravuze ati uturekurira ibicumuro vyacu, nk'uko natwe turekurira abatugiriye nabi. None rero twibuke gusaba ikigongwe Imana, gusaba ikigongwe namwe n'umuvukanyi twamubabaje. Hanyuma kuri twebwe abakatolika ibyo ntibihereraho, birashika no mw'isakramento ry'ikigongwe duhabwa n'umusaseredoti, ariwe intumwa y'Imana, ariwe aserukira Imana mu kuturonsa ico kigongwe. Mu bintu rero dukeneye harimwo ikigongwe c'Imana, ntitusaba ibindi ngo twibagire gusaba n'ikigongwe, biri mu byo dukeneye. Hanyuma mu bindi dutegerezwa gukora ni ugutanga ikigongwe, ngo turekurire ibicumuro vyacu nk'uko natwe turekurira abatugiriye nabi. None rero wewe utagomba gutanga ikigongwe umeze nk'uwuzibiye ngo Imana nawe ntiguhe ikigongwe. Hanyuma kandi twibuke ko wewe uciye uvuga uti jewe naka sinzomurekurira, aho nyene wamaze wataje kunsaba ikigongwe sinzomurekurira, naho nyene urashobora gusanga ataje kugusaba ikigongwe, kandi ugashika bari usigara mu ngorane, kuko umutima wawe usigara uremerewe kuko utaratanga ikigongwe. Ashobora kutaza kugusaba ikigongwe kubera imvo zitatu zikwirikira. Imvo ya mbere ni ubwishime buri muri we, amanyama ari muri we atuma atazoza kugusaba ikigongwe. Imvo igira kabiri ni ubwoba afise kubera ivyo yakugiriye abona biteye ubwoba. None rero ntazokwigera kwegera, mbere akubonye azoguca kure, azoguhunga, kuko nawe nyene arabona ko ivyo yakugiriye biteye ubwoba. None rero ubwoba afise buzotuma atakwegera ngo agusaba ikigongwe. Wewe ni warindira ngo azoza kugusaba ikigongwe, uzorindira ntuzokwigera umubona. Hanyuma imvo igira gatatu ni kuko we nyene n'umuntu yoba yaragucumuyeko, yarakubabaje, muga ntatahure ko yakubabaje, ntatahura amakosa yiwe. Aho rero bizosaba ko umwegera ukamubwira uti mbe urazi ko bijya bintu wavuze byambabaje, mbe urazi ko bijya bintu wambwiye byambabaje, mbe urazi yuko bijya bintu wankoreye byambabaje. Hama rero abone uzoba uriko uramufasha kubona amakosa yiwe, hanyuma ari usaba ikigongwe azoheza agusaba ikigongwe. Hanyuma ukabona rero abo bantu bataje kugusaba ikigongwe, kora nka kumwe Yezu yakora ku musaraba. Yezu ntiyarindiriye ko abamubambye, abamubabaje baza kumusaba ikigongwe. Yahavuye imbere yo gucikana yabwiye Data ati dawe bagirira ikigongwe kuko ntibazi ico bakora. Ni muri Luka ikigabane ca 23 akarongo ka 34. None rero na wewe rimwe canke mbere incuro nyinshi hari igihe uzosanga mbere bishitse kenshi ukabona yuko naka atagomba kugusaba ikigongwe, wewe wiha amahoro
umuhe ikigongwe. Hanyuma nawe niwavuga ngo ngo jewe ngo kubera yambabaje sinzomurekura, ngo ivyo yangiriye ngo byarambabaje cyane byaransesereje, ukaca uvuga ngo sinzomurekurira, naho nyene uzosanga wihenze. Kuko wibuke ko nawe kuva uvuka gushika uzorinde uhenuka, uzorinde umara ubuzima bwo ngaha ku isi, uzosanga umaze gukora amakosa menshi, umaze kubabaza benshi, hanyuma mbere n'Imana umaze kuyibabaza kenshi. Mugabo uko ugiye kwirega, uko ugiye gusaba ikigongwe, niko Imana ikurekurira, kandi itavuga ngo noneho rero ubu rero ntibigishoboka nta kigongwe, ngo aho nakugiriye ikigongwe narusha. Yamerika iraturekurira, wewe gusa niwe wiyima ikigongwe wanse kuja kugisaba, wanse kugenda mu ntebe y'ikigongwe. Nka twega abakatolika turabikeneye cyane, turabikoresha cyane. Nibyo n'ukuri sinobihakana, umuntu ayubahutse kuza kugusaba ikigongwe aba akorohereje mu gutanga ikigongwe. Wumva uca utanga ikigongwe bitakugoye, kubera kuko aba akorohereje. Ariko twamaze kubona yuko hari imvo zitatu zituma naka canke naka ataza kugusaba ikigongwe. None rero wewe bivuye ku mutima wawe wiha amahoro, umurekurire, uvuga uti jewe ndamurekuriye, ndabona nawe nyene ntabona ibyo akora, ntazi ingene byambabaje, ntazi ingene byansesereje. None rero mu gihe turiko turasaba ikigongwe Imana, kubera ko twamaze kuvuga ko n'ikigongwe tugikeneye, tusaba Imana iduhe n'inema zo gutanga ikigongwe. Urumva gutanga ikigongwe burya ntivyoroshe. Turonke tusabe ikigongwe, kugira usabe ikigongwe bisaba ko wicisha bugufi. Mugabo kandi no gutanga ikigongwe bisaba inema zidasanzwe. Nico gituma ubwo bufasha bw'Imana nabwo nyene bwoba mu bintu dusaba, ntitwishinge gusaba ibintu by'isi gusa, tubone n'ibyo byo ku mutima ko tubikeneye. Hanyuma hariho ibindi Yezu yatwibukije mu gisabisho ca Dawe twese, ngo tuze turavyibuka navyo nyene kubisaba. Dusabe ubufasha bw'Imana kugira dushobore gutsinda shetani n'inyosha mbi zayo n'amabi yayo, dushobore kuyarokoka. Hanyuma ikindi Yezu yatwigishije gusaba ni ubufasha bwa Mutima Mweranda, n'ingabirano za Mutima Mweranda. Nukuri turazikeneye gose ingabirano za Mutima Mweranda, zodufasha kuba kuri iyi si, zodufasha kubaka ekleziya y'Imana, zodufasha gukorera Imana neza. Nico gituma mu gisabisho ca Dawe wa twese bambe mu njiri y'i Dominika hariho ahantu yavuze ati none dawe ari mu ijuru niwe atobaha Mutima Mweranda abamumusaba. Murumva rero yuko mu bintu ngira ngo Imana novuga nti yihuta kuduha, hamwe yibona ko tubikeneye tubishatse, n'izo ngabirano za Mutima Mweranda, nubwo bufasha bwa Mutima Mweranda. Hanyuma rero dusabe dufise ukwizera, dufise ukwemera n'ukwizigira. Nukuri tubone ko Imana dusaba ari Imana idukunda cane, kandi itwishura ibisabisho byacu novuga nti mu nzira nyinshi zitandukanye. Ndababwire inzira zishika 6 Imana yishura ibisabisho byacu. Inzira ya mbere nuko Imana dushobora kuyisaba ibyo tuyisabye ntibiduronse. Kubera iki? Kuko ibona yuko byohava bituzanira ingorane, kuko Imana ibona kure gusumba twe kuko tubona. Hanyuma uburyo bugira kabiri
ni uko imana dushobora dushobora kuyisaba ikintu, ico twayisabye ikaduha ikindi bisa ambwa atari nk'ico nyine ahubwo bisa. Yego yoyo kuko irabona igituma itugurije ikaduha ico bisa ambwa atari kirya nyene twari twasabye. Hanyuma uburyo bugira gatatu ni uko imana tushobora kuyisaba uno munsi, aho kuduha uno munsi ikaduha ejo canke ikaduha hirya y'ejo, ikaduha mu yindi minsi kumbure twebwe twabigomba uno munsi. Yoyo irabona igituma iturindirije, hari ivyo imana ibona twebwe tutabona. Hanyuma ubugira kane, imana turashobora kuyisaba ikintu ikaca iduha ico nyene twayisavye, kubera kuko yo nyene ibona ingene twari tugikeneye. Urumva iyo mana dusenga uko imeze. Hanyuma ubugira gatanu, imana turashobora kuyisaba ikintu, twe tukayisaba ikintu mbere twovuga nti cabaye gitoyi, mugabo imana yoyo ikaca iduha ikisumba ivyo twege twari twasavye. Urumva iyo kuko ibona neza kudusumba ivyo dukeneye byose. Urumva ga yemwe iyo mana dusenga. Hanyuma ubu buryo bugira gatandatu, twebwe abana b'abantu hari igihe twiyobagirwa tugasanga no gusaba ntitwasabye, tugasanga ntitwabonye n'ivyo dukeneye. Mugabo ya mana yacu dusenga ni imana ibona kure, ibona ivyo dukeneye twebwe tutasavye, nico tutasavye tugasanga yakituronkeje. Iyo mana nihabwa impundu, nikomerwa amashi, kuko iradukunda, n'umuvyeyi wacu. Nyakurya umuvyeyi ashobora kugenda mu isoko umwana atamutumye, mugo ugasanga umuvyeyi wenyene yibwirije akazana akantu kugira ngo ahereze umwana wiwe, akantu azi ko uwo mwana agakunda. None rero ni imana umuvyeyi atwitayeho, adukunda, ariko ntitwoca duheba gusaba, kuko iyo dusavye tuba turiko turerekana ko turiko dusaba umuvyeyi, n'akanyamuneza ko kuba abana bafise umuvyeyi, kuko umwana arayereka umuvyeyi yuko amukeneye mu kumusaba, umwana arereka umuvyeyi yuko ari n'agaciro mu kumusaba. Nico gituma twoguma tutoreka gusaba imana, naho ibona ivyo dukeneye. Nayo imana kandi irahimbagwa no kubona twebwe abana bayo tubona ubukene bwacu, tubona yuko tuyikeneye, tubona yuko iturengeye kandi idufasha byose. Niko kanyamuneza k'imana, kubona abana bayo batayigarariza ngo bavuge ngo twege ntitugukeneye. Bavukanyi, ntitwogera tutavuze ikindi kintu twigishijwe n'igisomwa ca mbere, aho Iburahimu atwibutsa ko tutoguma twisabira twebwe twenyene, ahubwo twokwibuka no gusabira n'abandi, cane cane abari mu bicumuro batabibona, bashobora no gutikira kubera ivyo bicumuro vyabo. Tubasabire n'abantu bahororokewe nyene, tubasabire n'abantu bagwaye, tubasabire n'abantu bari mu bukene budasanzwe, tubasabire impunzi, tuzisabire, tutibagiye abatera intambara ku isi, tubasabire abaturongoye, tubasabire kugira ngo baturongore neza. Eka tube abantu batisabira gusa, kuko bari nko kugira ubunibuni, twisabiye twebwe twenyene, tutibutse no gusabira n'abandi. None rero ico twakibonye kuri Iburahimu mu gisomwa ca mbere, aho yasabira abo muri Sodoma na Gomora ngo ntibahone, agira ati hoba harimwo intungane. Imana ikavuga ati harimwo intungane sinshobora kubakorako. Mu bavukanyi, novuga nti nukuri Yezu ntako atagize kugira ngo atwigishe, mugabo tugende twibuka yuko turiko turasaba kutoba nko gutegeka imana, oya,
ahubwo koba nko kuvuga tuti twege ibyifuzo byacu nibi, none Mana niwabona bikenewe, niwabona vyotugirira akamaro, ubituronse. Kuko tuguma twibuka amajambo yuko Yezu yatwigishije ati ivyo ushaka nibigigwe, ni muri Matayo ikigabane ca 6 akarongo k'10. Ati mbere Yezu yarigeze gusaba gihe yarabangamiwe n'amarushwa n'umusaraba n'amagorwa menshi, abwiye Data ati niba ubona bikenewe ico gikombe kince kure, ariko mu guheraheza yabwiye Data ati ntibibe nk'uko jewe nshaka, bibe nk'uko wewe ushaka. Nukuri tuze turasaba muri ubwo buryo, turekere Imana, ni uburyo bwo kubona ko Imana ibona kure gusumba ivyo twege tubona, ibona ikintu kizova mu bintu biriko biradushikira, ibibona kandi n'ingene bizogirira akamaro twebwe n'abandi bantu, hama tuyireke yonyene yicishiriza hayo, ibone ibizodushikana ku rukiza, ibone ibizotuzanira akanyamuneza k'imyaka yose, aba ari vyo ireka bikadushikira tukabicamwo, mugabo ari bizodushikana heza gusumba. None rero iyo Mana yacu nishimirwe, nikomerwe amashi, n'umuvyeyi wacu aratwitayeho, ntihagire uzogiye kwigera yidoga n'umunsi wa rimwe, naho yoba ari mu bintu bimeze gute. Imana izokwamara inziza, Imana izokwamara umuvyeyi. Nihaninahazwe Data na Mwana na Mutima Mweranda, nk'uko vyamyeho na mbere hose, nibimereko n'ubu mu myaka yose. Amina.